Okay, mwigeme n'amahoro meza. Amahoro cyane. Meze neza. Yego meze ndashimye. Amazina mwitwa bande? Ku mazina ku batanze nitwa Niyote Sawoziyane. Abandi umukobwa asengera muri FCK Gobe ku mashuri y'abashimu. N'amashuri y'imyuga yitwa CFP Centre de Formation Centre de Formation Professionnelle de Kigobe. Batahazi. Okay. Bega kwi centre de formation professionnelle mwa mukora ibiki canke ko tubasanze ngaha mwa muri ko muhakora iki? Kwi centre de formation professionnelle ndumwe mu baririmbyi bo muri ishengero y'ubusiki Gobe. Nje sanga ndahakora murakoze. Okay, tuzaba n'inkuru ijanye n'ibijanye n'ihiganwa riko riraba. Bega mwa muri mo namwe bimeze gute? Ego cyane turimo mu iryo higano nanje nkaba ndumwe mu bagomba kwitoza mu bamisi ba FCK Gobe shaka kwamamaza inkuru ya Yesu Kristo kugira ishike kure sikuvuga yuko ari ngaha mu Burundi honyene ndashaka izikwire no mu mahanga yose kubataramenya Yesu Kristo baze kwihana ari beshi murakoze. Mbega kubo babifuza kubatora bo batora gute canke yoca hihi cyogenda gute? Hama kubifuza kudutora nkaba ndabibuza yuko mwogenda kuri mwokandamiza kuri YouTube, Facebook, Facebook na internet. Hama mugaca mugira si wewe zitatu akaburungu Arube TV ona Lena Ge ndabibuca yuko muca mugira j'aime na partage na sabone. Hama mugakurikiza kuraba akavideo kose mukakamara ko iyo mukurikije kuraba akavideo kose mukakamara niko muri ko muragenda mu minota. Kandi muone ifuza ko bontora sinifuza ko notubwa nabo muri FCK Gobe gusa mu shingiro rya FCK Gobe ndashaka cyane abantu bari mu mashengero atandukanye ngaha mu Burundi no mu mahanga yose yuko mwontore. Ego murakoze. Okay, wibukije abanywanyi bari ko bakurikirana Arube TV ko boshobora guca kuri wewe zitatu akaburungu Arube TV akaburungu Lena Ge cyangwa bakaja kuri YouTube cyangwa Facebook bakagira subscribe hama bakagira j'aime hanyuma bagapartage kubera iyo nkuru ibidasanzwe. Eske none ubukinira amanota angana gute kugira ngo bishobore gukunda ube mu bambere batana agashimwe? Hamaje amanota nkeneye sinovuga ngo rafise igitigiri kuko mvuze ngo rafise igitigiri no banibeshe ahubwo no basaba yuko mwotora muri beshi kuko bizokenerwa nyene yuko turonka amanota menshi cyane ntovuga igitigiri uko kingana gusa ni mwantora nkasumbiriza abandi zoshamba mu baronka agashimwe. Mbega mu bazokumviriza ikiganiro cawe nk'ikintu cotuma bagutora coba ari iki? Mazo kumvitse ikiganiro cyanje nagenda babwire muri bike baze kubona muri FCK Gobe hari ingwara zimwe twari tuzi yuko zidahira nk'akarorero ubwandu bwa sida, hypertension, za diabete, za hasima eka n'ingwara nyinshi zitandukanye twagiye tubona zikira ndetse na malaria akarorojesha niherako je nahora ngwara malaria cyane nta kwezi kwari ntagiye kwa muganga kwivuza malaria ariko maze gushika muri FCK Gobe ubu sindigera sura kugwara malaria kumangwara nk'ibihere byo kumubiri gusa navyo niyo bije nkabona n'umukozi w'Imana nkamusaba amavuta ya Elayo hari amavuta ya Elayo yanishe muri Bible musanzwe muyazi umukozi w'Imana wacu arayakoresha ngiye kuyamusaba akayampa nkashirako biraravyura murakoze. Nico gituma tubana ofisa agafreshe nico gituma. Mbega dushaka rero kugira ngo bikunde umuntu wese ari karayiraba agire novuga apeti yo gutanga kugira ahereze uwundi gira ico ugiye umuntu ari karadukurikirana kuri Arube TV. Gira ico ugiye umuhamagariye iki? Ku muntu ari karadukurikirana kuri Arube TV wese ahari hose no musaba yuko yoza kwishengero ryo mu Kigobe mu Centre de Formation Professionnelle de Kigobe ishure ryitiriwe abashiro nta numwe atarizi uzananye muvire ushikira kuri hôpital militaire ivuriro ry'abasoda nta numwe atarizi abangaha mu gisagara ca Bujumbura
ndetse uwo baza wese nawe bangaha mu gisagara ca Bujumbura bo muri interiere acha kubwira ahari ushitse kuri hôpital militaire ushushika ahantu bitwa ku Macuniro hamuga ushikira ibarabara rinini cyane riko amastation atatu gacumanuka na kwiryo barabara gacushikira ikigo ciza cyane bitwa Phonique umaze gushikira ku cyo kigo Phonique ucubona ama etage meza cyane ariko amabati atukura uca winjira naho nyene niho twinjirira abaza kotega dinoro nabo baca ku kigo naho cyo cyubakishwe n'abashinwa cyitwa Ines ndibaza nta numwe atakizi nuwo atakizi arashoboye kubaza umuntu yigeze kwiga iyo university cyangwa igisata cy'ubwigisha acha kurangira ahari ugacu uhazananye naho nucushikira rya barabara rinini rya Kigobe nta numwe ku bantu bose bagendesha ibintu bitandukanye iryo barabara rizi naho bavuga ati nyereka ibarabara rya Kigobe ashari kwereka ucurifata ugacushikira nyene ikigo Phonique ciza cyane uravye imbere gutya ucubona rero ikigo cy'abashinwa cy'ama etage meza cyane aha mu Kigobe nta handi hantu hari. Okay, turagushimiye cyane. Murakoze cyane.